Turabaramukije tubaha n'ikaze inshuti bakunzi b'insamirizi y'ubuntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro kaze mu kiganiro Indero runtu aho uno munsi tuja kurabira hamwe indero runtu mu gihe ca none mbere no mu gihe ca kahise. Indero runtu ni iki? Mbega uno munsi indero runtu yifashe gute? Mbega nibiki bituma itituka? Mbega gutsimbataza gute? Ngivyo rero bimwe mu vyo tuza guca ijya nino muri kino kiganiro. Tukaba dufise abatumire babiri, akaba ari Pasitori Manirambona Leopold Mungere w'ishengero rya Buye. Ndakuramukije Pasitori. Ndakuramukije kandi aramukije n'abariko baratwumviriza badukurikirana kuri iyi radio televiziyo buntu. Ego umutumire agira kabiri akaba ari Kibugebuge Maria Umwigishamurezi kuri Ekofo Ngozi ya kabiri. Ndakuramukije nawe mwigisha. Ndakuramukije neza cyane ndamutsa n'abariko baradukurikirana. Ego murakoze cyane nkuko muvyumvise rero kino kiganiro mukaba mwagiteguriwe n'insamirizi n'imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Reka tudatevye twinjire mu idonido ry'ikiganiro. Ego mpere iburyo bwanje mbega Pasitori mu kwinjira mu kiganiro cacu nyezina iwanyu bavuze indero runtu mwebwe mutahura iki canke bariko barakurikira ino mbonesha kure botahura iki? Murakoze cyane. Indero runtu ni indero ahanini ishimikiye ku migenzo n'imico y'abarundi. Aha ngomvye kuvuga ubwa mbere mvuge muri rusangi, ariko no mu buryo kubera ndumwungere ndumukozi w'Imana ndaza navyone kubivuga kuko ni Imana mu ijambo ry'Imana riravuga ibijanye n'indero. Rero tuvuze indero runtu ni indero ishimikiye ku migenzo n'imico yacu, imico y'abarundi. Rero indero nkuko abarundi babivuze baciye umugani bavuga ngo indero iva hasi kandi ngo igiti kigororwa kikiri gito, ngo imfizi y'intama itendera nka se. Rero bisigura yuko indero iva hasi. Ni ukuvuga yuko hariho twakuye indero. Ni ukuvuga indero runtu iva harya twavukiye, harya twatera uruzogi tuyikura ku bavyeyi. Nico gituma indero runtu yisunga imico n'imigenzo y'abarundi. Rero umuntu wese arafise aho yakuye indero. Nico gituma navuze nti ngoma mvuge muri rusangi indero runtu, kuko twebwe mu ishengero abo twakira, abakristo twakira, nuko baba baravukiye ahantu bagakurira ahantu bagakurana indero bahawe n'abavyeyi. Rero twebwe iyo bashitse mu ngoro y'Imana tubandanya indero bahawe, dutsimbataza iyo ndero runtu bahawe n'abavyeyi, iyo ndero runtu bakuriyemo bakurikije imico n'imigenzo y'abarundi. Ego kuko turavye no mu ijambo ry'Imana ugasoma mu ntuze muri Timoteyo wa kabiri umurongo wa 16 harambwira. Timoteyo wa kabiri umurongo wa 16 aravuga ngo ivyanditswe vyose vyahumitswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Rero bisigura yuko iyo ndero yahawe akayikura iwabo niyo twogerako tubandanya. Rero tugashimikira ku ijambo ry'Imana, dushimira ku ijambo ry'Imana kugira iyo ndero ibandanye itsimbatara muri we, abandanye agendere iyo ndero hanyuma bigende neza. Nico gituma dusanga mu ijambo ry'Imana araba jeune, araba urwaruka, araba kiri bato tuguma dusimbataza iyo ndero mu manama tubagirisha, mu masengesho dukoresha, dushimikira kuri iyo ndero runtu kugira ngo ibandanye itsimbatara muri bo.
Ego urakoze cyane Pasiteri Kumbure ndaza kugaruka ko mbanze nje ku Mwigishamurezi. Mwigisha mwebwe iyo bavuze indero runtu mu bijanye n'indero no kurera ibibondo mwebwe mu bitahura gute? bavuze indero runtu bavuze inyifato ibereye igaragaza ukwifata bibereye kandi navyo biragira ishimikiro nkuko Pasitori yabivuze ati indero iva hasi, natwe turavuga tuti indero iva hasi kandi igira aho ivuye ni ku bavyeyi. Twakira abana bafise indero bavanye muhira kandi batandukanye, nico gituma bavuga bati hariho indero yahaziko. Twebwe rero nk'abigisha abarezi duca dutsimbataza ya ndero yahaziko, tubandaniriza ko kwa ya ndero wa mwana yahagurukanye ahawe n'abavyeyi. Murumva yuko indero irigishwa, duca tubandaniriza ko tubigisha za nyifato nziza ushimikiye ku mutima no ku mubiri. Ego murakoze. Ego tukiri kuri wewe nyene mwigisha, nizihe nyifato ziranga umuntu yahawe indero runtu? Inyifato ziranga cyane cyane umuntu yahawe indero runtu, arubaha abaruta, akubaha abo bangana, akubaha n'abamuruta. Izo ni inyifato nyamukuru, kandi kwa kubaha nukubumvira, nuguhanahana ivyiyumviro, bakongera bagahanahana ibiganiro vyubaka bibahuza bitabatandukanye. Ego Pasiteri nawe turahejeje kumva mwigisha ivyo avuze ingene umuntu yarezwe runtu yitwara. Mbega namwe mu ishengero umuntu yarezwe runtu yitwara gute? Twebwe mu ishengero hari ibintu vyinshi turabira yuko umuntu afise indero runtu yarezwe runtu. Nkuko abivuze, ubwa mbere ari ukubaha abo muri kumwe mu ishengero, ukubaha abarongozi bakurongoye. Ikindi naco nuko utegerezwa kugira ico utinya n'ico usonera. Ico gihe hariho nico gituma twavuze yuko twebwe dushimikira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririmwe ibintu vyinshi, nk'ubusomye mu migani kigabane c'icumi mu ndwi 17 haravuga ngo uwushira umutima kugutozwa indero nziza abari mu nzira y'ubugingo, ariko wanka guhanwa abazimiye. Rero uwo muntu yatojwe indero nziza aremera no guhanwa, kuko na twebwe mu ishengero hari igihe bishika akaba kantu kuguhana akanywafu nka kurya se w'umwana ategezwa guhana umwana iyo yageze ikosa. Haraba guhana na Bibiliya iravuga guhana. Se umwana arahanwa na se. Hari akanywafu umuntu amukebura kugira agaruke mu murongo. Mu ndero runtu harabamo guhana, hatabayemo guhana kumbure twaza dusanga ya ndero runtu. Ya ndero yindu byacanganye byononekaye. Rero ni wacu turahana, turabanza tugahanura mugahanyuma tugahana. Ego barabizi n'abandi bakozi b'Imana, hari gihe umuntu yagize iki tuvuga ati turamutaramuye yarenze ku ndero, kwiyerekwa ku ndero dutegerezwa guhabwa n'ijambo ry'Imana, indero twakuriyemo. Rero iyo ndero twebwe iyo ageze mu rushengero hari gihe indero yahawe mu muryango, ya ndero runtu, ya ndero yoswa, ya ndero yahabwa n'abavyeyi akiri muto kuva kivuka, twebwe tugerageza kuza turagorora kugira ngo iyo ndero runtu ibandanye iba nziza. Hani hamwe turonka urwaruka rwiza, turonka abamama beza, abapapa beza bubaka ingo nziza, n'abajene bakubaka ingo zabo nziza, tugasanga turose abantu bakarorero bafasha mu kibano yuko ibintu bigenda neza. Urakoze cyane. Tugaruke ku murezi ngaha, mwumvise ivyo umukozi w'Imana ashikirije. Mbega tugarutse kuri bimwe twari ko turavuga, mwatubwiye ibiranga umuntu yarezwe runtu. Mbega nibihe byo byerekana umuntu atarezwe runtu gamwege? Umuntu atarezwe ni wa mwana turavye dufatiye ku Mwigishamurezi
ni wa mwana atazubaha uwo amureze. Hanyuma ishure iryo ari ryo ryose riragira amategeko ngenderwako. Wa mwana atariko arakurikiza ya ndero runtu yaronse ariko araronka ku ishure, usanga aca kubiri na ya mategeko agenga ishure. Muri ico gihe nk'uko Pasitori yabivuze, natwe turahitana inkebuzo tukamukebura. Ari umwana rero ariko arashimika muri ya ndero runtu aravyakira. Wa wundi rero atariko aravyakira, ni hamwe haca haba kwa kudasonera wa murezi canke wa muntu wundi uwari we wese, kuko muri ya mategeko agenga ishure aramwereka ko asonera uwari we wese. Muri ico gihe kugira bigaragare ko atandero runtu afise, iyo mice yose ntawasonera. Na bamwe bangana ntabasonera, na ya mategeko y'ishure ntayasonera, kandi bavuga bati indero si yumwe. Ego tubandaniriza iwawe nyene. Ego ugerageje kuraba Umwigishamurezi mwarigishije, ngira ngo ndiko ndabona ko mwigishije imyaka itari mike. Ugerageje kuraba uno munsi indero runtu mu mashure n'indero runtu yo muri kahise, ugerageje kubigereranya ubona vyoba bimeze gute? Turavye aho hambere hahise, cane cane twavuze ko indero iva haziko tukabandaniriza ko nk'abigisha abarezi. Aho hambere hahise umuvyeyi yaraza kwisonga kuri ya ndero y'umwana wiwe, aje kwisonga umwigisha murezi akamwunganira. Kandi ugaca usanga wa mwana atera aje imbere, atera intambwe aje imbere. Ariko ubu umwana aragira ikibazo, arasanga afise ibibazo mu muryango, akabura ya ndero yahaziko kubera kumbura ibihe turimwo canke ubukene buhari. Ugasanga umuvyeyi ariko ariruka no kurwanya ubukene mu rugo, wa mwana agaca usanga yisunga ivyarimwo kumbure bitabereye. Wa mwigisha agaca abura hashimikira, wa mwigisha murezi agaca abura hashimikira, na bwa bumenyi yari yizeye kumuha, ugasanga umwana ntariko arabwakira nk'uko bikwiye. Ego turaza kumbure kugaruka hanyuma kucokorwa kugira ngo ivyo bitoregwe inyishu. Tugaruke kuri Pasitori nawe, ndabona urafise umushatsi bavuga ngo umushatsi wera. Urumva ivyo umaze kubona sibike naho uri mu ishengero. Mbega aho hambere wavuze ko wishimikiza ivyo mu kibano n'ivyo mu ishengero. Aho hambere hoho mu kibano mbere no mu ishengero, umuntu agerageje kugeranya indero runtu yaranga abanyeshengero canke no mu kibano, no munsi mwebwe mu utanga ingereranyo imeze gute? Nk'uko bivuze, naho ntakuze cyane ndakuze. Ego ndakuze kandi narabonye indero aho hambere hahise, indero twaronka. Rero ugereranije n'indero y'uno munsi, twovuga yuko hariho agahaze habaye. Sinzi ko novuga kudebukirwa kw'abavyeyi canke yuko abana indero baronka batayifata nkama nk'uko vyari kera. Jewe nifatiwe akarorero, ndavye ukuntu nakuze nkakurira mu kibano, nkaraba indero nahawe. Twarahabwa indero imwe izogutuma mu buzima bwawe uba icuri, aho ugeze nko kubaka, ugeze nko gukora ibikorwa vy'iwawe, ukavuga uti nararose indero. Kuko icambere umwana amaze gukura, ariko arakura, ikintu bamwigisha no gukora ibikorwa kandi bakamuhimiriza gukora ibikorwa bimwe byo kubaha vyovyo. Navuze ko twatiriza kubaha abaturuta, gutegerezwa kwemera guhanwa. Ukoze ikosa warahanwa, umuvyeyi akaguhana nabivuze. Rero bakaguhimiriza gukora ibikorwa. Nico gituma n'ibikorwa barabigabura. Umaze gukura, umwana w'umuhungu yaba yamana kenshi na se wiwe, akazararabira kuvya akora, kuko umuntu wese abafise uwarabirako. Jewe rero nakuze mbona papa ibikorwa akora, nkabona nanje no mwigana
nkategeza kuba namukurikira mu vyo ariko arakora. Rero abakobwa nabo twavukana mama wabo bakaza bararaba ivyo umwana ivyo ariko arakora. Rero tugakura tubona ibikorwa, badukundisha ibikorwa, tugerageza kwigana abavyeyi bacu mu kibano ivyo bakora. Urukundo bakundana mu kibano, kuko aho bagendera natwe niho twagendera, kuko baratwigisha baratugati bana mukunde abantu, mukunda aho tugendera tubagendera aho nyene, kandi timusonere abo mubonye. Ivyo twarabikora. Rero dukurira muri iyo ndero, turaja mu ishure, tutaraja mu ishure tukiri abana twaza turigana dukina udukino, tubona ba mama ba papa na ba mama mu bakora tukabigana. Urabona twarabigana tukavuga ati yagiye kuvoma, yagiye gusenya, natwe tugakina udukino tumeze ko tugakura uko nyene, hanyuma tugakura dukora ivyo bikorwa, mu nyuma tukaja mu ishure. Rero ugiye mu ishure naho nyene iyo ndero wakuye muhira barakubwira ati mwana no kwishuri iyo ndero yikwirikize, ntucu wibaza ngo indero ngwirarangiriye aha. Waragenda kw'ishure ukatwara iyo ndero, umwigisha ukamwubaha, abo mwigana ukabubaha, utashe muhira ya ndero ukagaruka, ukaza ugataha kare ugakora ibikorwa, umuvyeyi akubwiye ikintu ukacumva. None uno musi twibaza ikibazo, no musi none niko bimeze. Navuze nti yoba ari indero yatitutse, yoba twegara abavyeyi tutagitanga indero, turayitanga. Ngira ngo hariho ibi bituma nkumbure tuza kuvuga hanyuma kumbure turaza kubigarukako, ariko twibutse abakunzi b'imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro badusamiye mu nzira ko turi mu kiganiro Indero runtu, aho turiko turaraba indero runtu muri kubu yifashe gute, muri kahise yari yifashe gute, mbega n'ibiki vyo bituma iriko iratosikana no munsi. Nkaba mfise abatumire babiri, tukaba turi kumwe na Pasitori hamwe na Mwigisha Maria yigisha kw'ishure shingiro rya Ngozi ya kabiri. Ego nkuko warohejeje kubivuga Pasitori, nagomba duce tubandanya. Mbega uno munsi duhereye iwawe tubangutsa nibiki bituma indero runtu itituka? Ibituma indero runtu itituka si bike, ariko reka tuvuge bike. Icambere nuko abavyeyi ndimwo na jewe ndimwo twaradebukiwe mu ndero dutanga. Ati kuki? Kuko umwana hari gihe umubona umengo yarenze ntibigikwiye kumenga tumuha indero. Rero n'imyanya yo gutanga indero ntayiriho, usanga twiruka mu tuntu n'utu. Ariko kera urabona umwana yagumana na se na nyina nabo bavukana, ariko no musi kubera ubuzima urabona biragoye umuntu aza kurondera ubuzima. Urabona mu gisirimu hoho umwana akorana n'urya mu murezi wiwe amurera. Hari gihe urya aza kuza asanga umwana ari kumwosa gusa, ntamuganirize, ntamuyagishe, ntamubwire ati amuvugishe. Umwana akamubona kenshi, akamubona aje konka, agaca agenda agaca amuha umurezi wiwe. Rero kera urabona ko umwana yonka akamenya nyina, akumva ijwi rya nyina wiwe. Ariko ikico kintu ca mbere umwanya, kubera udukorwa twishi ugasanga indero y'abana nituyitayeho cyane. Ikindi naco ibi bintu vy'amajambere tugezemwo biratuma indero itituka. Uku kurahura indero yo hanze nivyo hari ibintu vy'igisirimu, ariko biratitura indero. Ibi vy'amatelefone, ibi vy'amateleviziyo, ibi vyose hari gihe bititura indero. Kubera iki? Ubu abavyeyi usanga bariko baragira ca kiganiro cyo kuziko, kuko twebwe dukuze tuvuye kw'ishure baratuganiza ati bana tukayaga kuziko. Ariko no munsi ubona umuntu yibereye kw'itelefone, kw'itelefone ari papa ari mama ari inde bari kw'itelefone. Ugasanga amatelefone yekere yaga, ugasanga mbere umengo bimwe navuga, ukamengo ugiye guhanura umwana wawe ari nk'umukobwa cyangwa umuhungu, akubwira ati papa ati wuheruka inzira kera.
atuheruka inzira kera n'ukuri. Ugasanga rero hari igihe umenga turaretse rero bakuze yagiye mu ishure nta ndero umenga nta kintu twoba tukimubwira umengo abironkera mu ishure, kandi irya ndero yo kuziko ariyo ndero yari ikwiye, kuko nibo babazi ntuze umwongo uhuma n'ubudahuma. Nico gituma rero uno munsi abana bacu abo usanga habaye ikibazo mu byo kubaka ingo zabo, mu buzima bwabo, ugasanga biragoye. Kubera iki? Indero runtu itatanzwe neza. Urakoze cyane kumbure wagiriye ko n'ingaruka mbi, ariko reka tugaruke kwa mwigisha wewe niki wibaza gituma indero runtu no munsi itosikara canke itari nka kuryo wabivuze yari imeze aho hambere hahise? Nkuko Pasitori yabivuze, indero runtu itera itakanovera, kubera yuko vya biganiro hagati y'abana n'abavyeyi bitagishimitse nkaho hambere. No kuvuga yuko twebwe nk'abigisha abarezi dusanga wa mwana hakiragahaze muri ya ndero yiwe, twebwe tukabura ishimikiro, kuko ya ndero runtu, ya ndero yo kuziko itagifise ikibanza itagikwiye, tukabura ishingiro. Nabiva hasi bituzuye ngo bishike hejuru vyuzure. Ya ndero yoronse mu muryango ntikwiye, twebwe natwe tuca dusanga tutagirishi aho dushikanira, bigatera bigorana. Nkuko yakabivuze, ugasanga umwana umenga ntacitaweho, twebwe ntituronke rero ishimikiro rikwiye kugira wa mwana ya ndero runtu ngo yisununure. Ego murakoze cyane. Tukiri kuri wenyene kumbure ugifise ijambo, mbega ingaruka mbi mu kibano hajya ku ishure mu gihugu nizihe iyo umuntu atagira iyo ndero runtu canke atahawe iyo ndero runtu? Duhereye mu kibano, umwana abacubashe haba mu rungano canke mu bamuruta, nayo ku ishure hoho bamurezi yobaye umurezi akamuha akarorero, ntabakimukurikiranye kuko ntafise uwakurikira nk'umuvyeyi, ahubwo wamurezi acabona umenga mubereye intambamyi, bigatuma tubura wa mwimbu twifuza ko umwana agira, bigatuma tubura na wa muntu afise ubuntu bukwiye kandi yogira igihugu kimukenera, natwe bw'abavyeyi tukamukenera ko tumuzeze vyinshi, n'igihugu cyo muzeza vyinshi, nikibe kikimwizeye kuko abatafatiro abatandera ikwiye afise. Urakoze cyane Pasiteri. Mu majambo make, ingaruka mbi mu kibano, mu ishengero, mu gihugu nizihe iyo umuntu bigaragaye ko atandera ntafise yahawe? Ingaruka mbi ni nyinshi, kubera atandero runtu yatanzwe mu miryango. Ingaruka ya mbere ni uko iyo tubona noyivuga mu ngo iyo ari inkumi canke umusore atarezwe, niho tuca tubonera yuko hashobora kuba ingaruka mu rugo. Ugasanga urugo rurasambutse, ugasanga umugore ntiyubaha umucance wiwe, ugasanga kubera aho yakuriye ya ndero kuziko atarose ngo abone ukuntu nyina wiwe yubaha se wiwe. Nico gituma ingo z'uno munsi, ingo usanga zubakiye ku mangetengete, usanga ingo nyinshi zisambuka. Ica kabiri, iyo atandero yatanzwe runtu no mu gihugu turabibona, kuko turabona burya navuze ntindera iva hasi, kandi umuntu atanga ico afise. None nk'ubu niyaba ari umwigishamurezi atarose indero, nawe ngo ayikuriremwo ayibemwo, abazoha indero azobaha indero imeze gute? No mu kazi rega nukuraba mu by'igihugu, no mu kazi wararose indero ukabona ukuntu witwara, wubaha aho ushitse, urubaha abakurongoye, ukubaha akazi, ugakora akazi, wubashe. Rero nico gituma iyo
iyo warose indero nziza n'ibintu biragenda mu kibano bigenda neza mu gihugu bigenda neza bigenda neza nico gituma ako no kongeramo cyo gituma uno munsi hari gihe ata kirazira kihari kuko mu ndero ya kera hariho kirazira hariho kirazira barabwira umwana ati ntukore iki kirazira n'umwana muto bakavuga ati ntukore ku muriro uraturira kera bavuga hariho kirazira bakaza ati no atwara inda yishushu bizogenda uko muguno munsi ubona imeze gute ego kumbure ngo abatamvyi baneza barakurikirana ariko reka tumere nk'abagana ku musozo wa kino kiganiro none mu majambo make cyane kugira ngo tuvunagure byishimo bivuze hokogwa iki kugira ngo uno munsi iyo ndero runtu mwavuze ko ifsagahaze inagurwe canke itizimbatazwe uno munsi icokogwa nuko twugaruka ku ndero yo kuziko ikintu ca mbere abavyeyi twiga abavyeyi tukamenya ko dufise uruhara runini mu kugarukana iyo ndero runtu kuko ivyo mbona uno munsi umenga twiga abavyeyi iyo umwana amaze gukura umenga turatinya kubandanya tumurera kandi ivyo twebwe kugira iyo ndero runtu igaruke nitwe tufise mu ruhara ku buryo umwana akivuka turabe yuko umwana akurana indero runtu ego nivyo nitwokwanka ibi bintu by'amajambere kandi ibintu byo bivuye hanze hari gihe bitugira akamaro ariko tukaraba yuko n'indero ishimike ku mico n'imigenzo kama y'abarundi ibaho none wewe wombwira nk'umuntu usanga nk'abantu usanga biyambariye bambaye ubusa abakera iyo ndero none wumva wewe twoyishimikira ugasanga aho kwambara kwikwiza ugasanga yambaye ubusa ugasanga n'ukuri mwana w'umukobwa agenda amenya kandi se wiwe na nyina arabibona impuzu niwe yimugurira iyo jipo yipasura canke iyo pantaro imeze ukuntu ikimwerekana ukuntu ameze niwe yimugurira ayo matelefone agura abandi ntagura abavyeyi none si hakura vyabi video ya mantuzeye yerekana ubuhumbu byose rero ni twebwe rero tugaruke kuri ya ndero tubereke yuko dutegerezwa kubarera mu ndero runtu hama bagakurira mu ndero runtu bakazoba kirumara mu gihugu mu muryango aho babaye hose no mu ngo zabo bakaba kirumara. Urakoze cyane mwigisha mu gusozera mbega uno munsi ubona aho kugwa iki kugira ngo ya ndero ntumwavuze ko irimo agahaze itsimbatazwe mu gisata c'indero mu mibano eka mbere no mu gihugu kugira ngo hagire ico hinduka nuko inyifato twozigarukira nukuvuga umwigishamurezi akabuwa akarorero inyifato imbere y'abajejwe hanyuma tugatera nakamo abavyeyi nabo nyene bagarukira ibibondo vyabo cane cane nkuko bavuga ngo umwana si uwumwe umwigisha ronke aho ashikanira kuri ya ndero runtu umwana yakuye haziko hanyuma wa mwigisha nawe agatumirirwa kubandanya agira inyifato z'umurezi afise umutima kugira umwana nawe amwisunge ejo akagira ico avuyemwo avuga ati navuye mu minwe y'abavyeyi shikira mu minwe y'abarezi tugumane inyifato runtu z'akarorero zishingiye ku mico n'akaranga kacu. Murakoze cyane batumire bacu murakoze cyane namwe bakunzi imisamirizi buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro ningaha rero ikiganiro indero runtu cuno munsi duce tugisozerera tubibutse ko twariko turabira hamwe ibijanye n'indero runtu ngene yifashe muri iki gihe ca none ingene yari yifashe no muri kahise aho twari kumwe n'abatumire babiri Pasitori Manirambo na Leopold Mwingere w'ishengero ry'Urutare rya Buye ndagushimire cyane. Murakoze cyane ni nanje ndabashimiye ko mwatwiyumviriye ko kugira ngo dutange ivyumviro bijanye n'indero runtu yogarukirwa kandi murakoze cyane. Kandi nibaze ko ejo nitwabikora ko muzosubira mu Twitter. Nukuri
turiho muzoturyakara tuzobitaba kugira duterere no mu bindi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twari kumwe kandi n'umwigishamurezi Maria Kibugebuge wo kuri kwishura nshingiro rya Ngozi ya kabiri. Nawe ndagushimire cyane. Ego nanje ndakengurutse kubona muguma agatima kagaruka ku ndero runtu kuko niyo soko rya byose. Murakoze. Ego urakoze nawe nitwasubira kukwikora ko twizere ko uzotwitaba. Ego cyane mu bikenewe mukaba mubona ko twogira ico twunganiye tubishoboye tuzobikora. Murakoze. Murakoze cyane. Nuko rero cari kiganiro Indero runtu kikaba cari ko kiremeshwa na jewe Innocent ho kubgayo, kikaba cari gihagarariwe mu hinga bw'ivyuma na Pacifique nkuru nziza hamwe nabo bafashanya mu hinga bw'ivyuma. Tubashimire cyane. Ikindi kiganiro naho gutaha.